Mu cigwa twari twakoze ejo twari twababwiye ko umugwi wa Dinamo wafatiwe ibihano. Turababwira ko wakubiswe forfait kuri match wari gukina. Kubera iki? Kubera bari bafuse rya jambo ryanditse kuri za mpuzu rivuga ngo Visit Rwanda. Twarabahaye insiguro y'iri jambo. Turababwira ko mu gihe amategeko atokurikizwa baca bataha. Nkuko tubisoma muri kino kinyamakuru ca BBC, ntibabaye bagitaha rero bahavuye bemera gukurikiza amategeko. No kuvuga ngo gukina rya jambo Visit Rwanda riri kuri za mpuzu. Twarababwiye ko bitari gukunda ko babandanya urukino bakuye ko iryo jambo, kuko abari mu bateguye izo nkino bashizemwe imitahe. Rero ntiwoshobora kuja guhindura ibintu utashizemwe umutahe, tushobora kuja guhindura amategeko utashizeho ngo bikunde. Ubu baruhiye gukora ico bari banse. Ariko kandi ntivyari vyavuye ku bakinyi, iyi ngingo yari yavuye hejuru mu gasongero. Uko bimeze kose, nibaza yuko iyi ngingo yari yafashwe gihutihuti, batabanje kuraba ingaruka mbi zikomeye yoshobora kugirira igihugu c'Uburundi mu vyerekeye inkino. Iyo Uburundi butemera gukina bukurikije amategeko, bwociye buhabwa igihano co kumara imyaka 5 budasubiye mu nkino z'amaboko, kandi bugaca butanga n'amande menshi. Harya rero abarundi, naho hashobora kuba hatariho abantu baravyemera, aha turi mw'ishure rikomeye. Ivyarayo bibaye vyoduha icigwa gikomeye. Muti ico cigwa ni icahe? Hari igihe wiyumvira yuko umuntu mubrotse, kumbure ko utipfuza gufasha ibikorwa vyiwe, ukabigirana umutima mubi, hanyuma ukaza usanga aho kubibroka ahubwo utumye vya bintu bishika kure canke vya bintu bimenyekana gusumba. Aba namwe naraberetse ukuntu abanyarwanda bashize umutahe muri karya kantu kugira ngo bamenyekane ku isi yose, ivyo basanzwe bakora bimenyekane, ivyerekeye mukerarugendo bimenyekane, eka ibikorwa bitandukanye bakora bimenyekane. Kuvaho rero birya bintu bibereye, abarundi bakanka gukina bambaye zirya mpuzu canke bagakura ko rirya jambo, inkuru yaciye ikwira hose, ishika niyo itari gushika. Umuntu wese yumvise iyo nkuru atarazi insiguro y'ico kintu Visit Rwanda, usanga yaciye agenda kuri iyo site yabo agaca araba ivyo bakora, canke agaca arondera amakuru yimbitse y'ukumenya ico kintu Visit Rwanda gitumye abarundi bafatirwa ibihano. Rero twige gukora ibintu vyose tubikorana umutima mwiza. Nayo kugira umutima mubi nta kamaro bishobora kukumarira, atari ukukuruhisha canke atari ugutuma ugira ubuzima bubi, bigutuma ubaho ubuzima bubishe. Ubu rero turiko turakora bimwe twari twanse. Ubu turiko turamamaza rya jambo, voilà. Ariko kandi nshimire cyane abategetsi bacu bigaruye, bakabona yuko ingingo bari bafashe yari kugira ingaruka mbi ku gihugu cacu, ikagira ingaruka mbi cane kugwaruka ruriko rurondera gushika ku ndoto zago. Ubu baraye bagize bati ni mwitaratarize, voilà. Nico gituma rero ndabashimiye cyane kubona barigaruye. Ikibi sukugwa, ikibi nukuga umuryamye, kandi ukwihenda nibisanzwe. Ukwihenda bishikira bose, ahubwo ivyo vyatubaye ko biduhe natwe inspiration yo gukora Visit Burundi, ahubwo tuze tubikore neza gusumvya mbere nuko abanyarwanda babikoze. Aba bakinyi bacu rero turabipfurije intsinzi. Turabasabye ko bokora ibishoboka vyose kugira ngo bagombore irya forfait,
hanyuma batahane n'igikombe ca bare ya kane. Birashoboka vyose. Imana yo mwijuru nibahezagire. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.